abenshi bashobora kuba batabizi, ariko kandi Uburundi ni kimwe mu bihugu bitunze abagwizatunga benshi bafise amafaranga menshi ku rwego mpuzamakungu ndetse no ku isi yose, ariko kandi bakagira amafaranga angana gutyo bivanye n'inganda bishingiye bonyene ubwabo. Izo nganda zikaba ziteye imbere cyane ku rwego mpuzamakungu, ariko kandi izo nganda zikaba zifise akamaro gakomeye ku benegihugu b'Abarundi hamwe no ku gihugu cy'u Burundi muri rusangi, ndetse n'abandi baba hanze y'igihugu cy'u Burundi. Izi ni inganda zigira akamaro kadasanzwe mu iterambere ry'igihugu cy'u Burundi, ariko kandi inyinshi muri izi nganda zituma ivyera mu gihugu cy'u Burundi bironka agaciro, ariko kandi tutibagiye ko n'Abarundi benshi baronkera akazi bivanye n'izi nganda nyinshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero nashaka munyemerere tubarabire hamwe amahinguriro 10 akomeye cyane gusumba ayandi mu Burundi, ariko kandi biraza kudufasha kumenya agaciro zifise haba imbere mu gihugu hamwe no hanze yaco, ariko kandi tuza kugenda turabira hamwe n'abazishinze n'akamaro zifitiye igihugu cy'u Burundi. Ico ndagusaba rero wewe ndagusaba ngo ukore subscribe kuri iyi channel ya Mahanga TV kugira ngo ntuzigere ubura ikiganiro na kimwe n'umunsi n'umwe igihe cyose nzoba ndagishizeko. Jewe tugiye kubana nitwa Abel Wiringimana nk'ibisanzwe, kadasobwa n'ivyanditse muri dictionnaire, ubumenyi no kubasiridiwe n'ivyo ndakwifurije kubaho uzi muri iyi si ya rurema. Ndagwaye ikaze. Ku mwanya w'icumi rero muri izi nganda zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi turasanga uruganda rw'umugwizatunga akomeye cyane. Uyu suyundi ni Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu n'umugwizatunga aheruka kwitaba Imana, ariko kandi uru akaba ari uruganda rukomeye cyane ruzwi cyane mu gutunganya itabi, BTC Company, Burundi Tobacco Company. Uru ni uruganda rukomeye cyane bidasubirwamo, kuko ni uruganda rw'itabi rushobora kuba rwarigaruriye isoko hafi ya yose yo muri Afrika ndetse no muri Amerika y'Amajyepfo. Uru ruganda rukora amasigareti yakunzwe cyane n'abantu benshi, harimwo n'iryo abenshi muri mwebwe bwakunze yitwa Supermatch. BTC rero ni uruganda rukomeye cyane rwinjiza n'amafaranga menshi cyane bw'uyu nyakwigendera Tribert Rujugiro Ayabatwa. Uyu mugabo Tribert Rujugiro Ayabatwa abenshi baramwumvise, ariko ntibigeze bamenya ngo mbega uyu mugabo yavuye hehe. Uyu mugabo afise inkomoko mu Rwanda ahitwa Ibutare, aha ni mu mumanuko bw'u Rwanda, ariko kandi hakaba no mu buraruko bw'igihugu cy'u Burundi. Uyu mugabo yavutse mu 1941, ariko aza kuva mu Rwanda mu mwaka w'1993. yarahunze intambara, ari naho yatanguye kwidandariza akabutike gasanzwe adandaza amavuta, umunyu, itabi, eka n'utundi tuntu twose dutandukanye nk'abandi bose batangura udubotike dusanzwe. Buke buke inyuma y'igihe niho yigiriye inama yo gushinga uruganda ruhingura itabi. Inyuma y'imyaka myinshi mu mwaka w'1970 niho yigiriye inama yo gushinga uruganda rwa mbere, Premier Tobacco Company canke Burundi Tobacco Company. Uru rwari rwo ruganda rwonyene rwa mbere rwari rushinzwe muri aka karere k'uburasirazuba bwo muri Afrika, ariko kandi rushingwa i Burundi. Iki gihe ngo i Burundi himbuka itabi ryoshe cyane, ariryo ryanakwiye akarere rikwira no muri Afrika yose, hanyuma kandi rinamubera intango yo kuba intambwe ya mbere y'ubutunzi bwa Tribert Rujugiro. Iki gihe uyu mugabo yarungutse amafaranga menshi cyane kubera itabi ryoshe ryava i Burundi, hanyuma yigira inama maze kuronka amahera menshi yo gushinga ico yise Pan Africa Group Tobacco Company. Uru rwari uruganda rukomeye cyane ku mugabane wose wo muri Afrika. Wibuke kuva ku tuntu duke yatanguye adandaza mu Burundi, ariko akaba yarageze kuri uru rwego. Tribert Rujugiro inyuma yo gushinga iyi company ikomeye cyane, iyi company yaragiye irakwira Afrika yose nzima. Aha twavuga nka Afrika y'Epfo, Angola, Nigeria, Uganda, Tanzania n'ahandi henshi. Iki gihe ubutunzi bwa Rujugiro bivugwa ko bwaciye buduga bugera kuri za miliyari nyinshi cyane, ariko nubwo vyari bimeze uku, uyu nyakwigendera hari ibintu byinshi yagiye ahura navyo. Nko mu mwaka w'2009 igihugu cy'u Rwanda arico anasanzwe akomokamwo cyamwagirije kudatanga amakori canke imisoro. Ivyo rero byatumye ico gihe leta y'u Rwanda ifatira imitungo yiwe. Aha twavuga nk'uruganda runini rwari rusanzwe rukora itabi nyene rwari aho bita Inyarutarama, ariko kandi leta y'u Rwanda ntigeze ifata urwo ruganda rwonyene, kuko yarafashe n'indi mitungo aho twavugamwo nk'amazu, amasoko, amabanke n'ibindi. Ariko rero nubwo itabi yakora ryariko ririca abantu amajana n'amajana ku mwaka, hari ibikorwa vy'iterambere Rujugiro yagiye akora.
aha nka bimwe muri vyo twovuga amashure, amavuriro, amabarabara, tutibagiye ko yabaye umwe no mu bubatse amabombo y'amazi meza. Ariko kandi yarashinze n'ico bita Tribert Rujugiro Ayabatwa Foundation yari rijejwe gushigikira uburezi n'iterambere. Uyu mugabo Tribert Rujugiro yakunze kwibera muri Afrika y'Epfo, ariko yapfiriye mu gihugu ca Dubai mu mwaka w'ibihumbi 2024, ni mu mwaka uheze, apfa afise imyaka 83. Uyu mugabo rero imbere y'uko apfa bivugwa ko ari umugabo yari afise amafaranga menshi, kuko biharugwa ko ashobora kuba yari afise amafaranga angana na miliyari imwe y'amadolari. Akaba kandi yari umwe mu bagabo bashinze inganda zikomeye hano ku mugabane wa Afrika. Ku mwanya w'icumi rero kuri uru rutonde rwacu haza Burundi Tobacco Company BTC. Ku mwanya w'icenda rero muri izi kampani zacu zikomeye cyane mu Burundi haza uruganda rw'umugwizatunga azwi cyane yitwa Adrien Ntigacika, azwi cyane ku izina rya Ziranotse. Uyu mugabo yashinze uruganda bita Fomi. Uyu mugabo Ziranotse yamenyekanye hagati y'umwaka wa 2006 n'umwaka wa 2007, ariko ico gihe yakora muri Sosumo, ariko nyuma yaho mu mwaka wa 2014 yaciye ashinga ishyirahamwe ryitwa Itracom Holding Limited. Iri shyirahamwe rikaba ryakora ibikorwa bijanye n'ubwikorezi, rikaba byakorera mu bihugu byose byo mu karere, ariko kandi rikagira na garage iteye imbere ku rwego rukomeye. Ariko kandi ntibyahereye ngaho, kuko mu mwaka wa 2019 Ziranotse yaramaze kugira amafaranga menshi, ari naho yaciye ashinga uruganda rwitwa Itracom Fertilizer. Aha rero akaba ari naho havuye rya zina rya Fomi. Fomi akaba ari uruganda ruhingura umwavu w'ikizungu ukunzwe cyane mu Burundi ndetse no muri Afrika yose. Fomi rero akaba ari uruganda ruzwi cyane kuko rukora umwavu nk'ishwagara, totahaza, bagara n'ubundi bwoko bwinshi, ari nabwo butuma umwimbu wiyongera cyane mu gihugu. Mu mwaka w'2019 ico gihe leta y'u Burundi niho yaha urugwemerera ihinguriro Fomi gukorera ku mugaragaro ifumbire mvaruganda. Ico gihe uruganda Fomi rwari rufise abakozi bagera ku 250, ariko inyuma yo guhabwa uruhushya rwo gukorera ku mugaragaro, inyuma y'amezi 6 yonyene rwari rufise abakozi bashika ku 600. Mu mwaka w'2021 ico gihe uruganda rwa Fomi rwari rumaze kwaguka cyane ku rwego rutoye ubwoba, ku buryo bw'uko ico gihe rwari rufise abakozi bashika ku 3500. Ico gihe kandi Fomi yariko iratera imbere ku rwego rutangaje, kubera ko ico gihe yakora itoni zirenga 500 ku munsi. Muri uwo mwaka nyene w'2021 niho yahawe uruhushya rwo kugurisha umwavu w'ikizungu hanze y'igihugu. Hanyuma mu mwaka w'2021 nyene umugwizatunga Ziranotse yashinze ishami rya Itracom Fertilizer, arishinga i Dodoma muri Tanzania. Iri hinguriro yarishinze mu gace kitwa Nara, aryubaka kuri hegitari 21, ritwara amadolari agera ku miliyoni 180. Ubwo ruganda rwagiye kuzura neza na neza mu mwaka w'2022, bikaba bivuga ko uru ruganda rutunganya itoni imiliyoni 100 ku mwaka. Uru ruganda kandi rwo muri Tanzania rukaba rufise abakozi bagera ku 3000. Ziranotse kandi ari mu biganiro n'u Rwanda kugira ngo ashingeyo irindi shami rya Itracom Fertilizer. Itracom Fertilizer nigo ruganda rwa mbere rukunzwe cyane rukora ifumbire y'ikizungu hano muri Afrika y'Uburasirazuba no mu karere kose. Akaba ari nago ruganda rukomeye cyane rwaje ku mwanya w'icenda muri uru rutonde rwacu. Ariko kandi ico womenya nuko izo atarizo nganda zonyene Ziranotse afise, kuko asanzwe afise n'urundi ruganda rwitwa Itrapac rusanzwe rukora ibijanye n'amagunira. Uru ruganda Itrapac rukaba rukoramwo abakozi barenga 700. Ziranotse kandi afise banke yitwa Beseyabe, akagira kandi na assurance yitwa Inkinzo, n'ibindi bikorwa vyinshi bigiye bitandukanye vyose yagiye akora. Mu bisanzwe Ziranotse ni umugwizatunga akomeye cyane, nubwo adakunda gushira hanze ubutunzi bwiwe, ariko muri aka karere aza mu bagwizatunga ba mbere bakomeye cyane kubera ibikorwa byinshi yagiye akora. Ariko kandi Gabriel Rufyiri abenshi muramuzi, numwe afise ishyirahamwe ryitwa Oricome. Umunsi umwe yumvikanye avuga ngo Ziranotse wenyene asumvya ubutunzi Uburundi. Ico gihe Gabriel Rufyiri yavuze abantu batatu bashobora kuba barusha ubutunzi igihugu cy'u Burundi. Ico gihe yavuze Olivier Suguru, avuga Venera, avuga kandi na Ziranotse. Kuba Gabriel Rufyiri nk'umunyabwenge abantu benshi bemera b'Abarundi, yaravuze ko Ziranotse ashobora kuba asumvya ubutunzi igihugu cy'u Burundi. Ivyo ni ibintu bikomeye cyane byerekana ko Ziranotse afise amafaranga menshi, ariko kandi bivanye n'ibikorwa byinshi Ziranotse yagiye akora biravyerekana ko ashobora kuba afise amafaranga menshi. Ni nayo mpamvu rero uruganda rwitwa Fomi asanzwe ari we yanarushinze ruza ku mwanya w'icenda.
Tudatevye reka twibandanize ku mwanya w'umunani aho tuhasanga uruganda rwitwa Afritextile. Afritextile ubundi kera rwahoze rwitwa Kotebu, abenshi murayizi. Afritextile ni uruganda rusanzwe ruhingura impuzu nk'amatisi, ibitenge n'ibindi. Icyiyumviro cyo gushinga Afritextile canke ishiramwe rikora impuzu mu Burundi cyatanguye igihe hashingwa ico bise Brutex. Iri ryari ishirahamwe ryashinzwe kugira ngo rizoze rirakora impuzu zivuye mu ipampa ryarimwa mu Burundi. Ariko iki gikorwa nticyamaze na kabiri kuko Brutex hataciye na kabiri yaciye isamburwa n'ubusuma bwavugwa indani muri iryo shirahamwe, nk'uko umuhinga mu vyakahise Jean Pierre Chrétien abivuga. Mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1972 leta y'u Burundi yarose ingurane ariko itagira inyungu. Iyi ngurane yari ivuye mu Bushinwa aza angana n'imiliyoni 55 n'igice z'amayuan, ni kuvuga ngo amafaranga bakoresha mu Bushinwa uvunjije muri ico gihe mu marundi yangana n'imiliyaridi 2 n'igice z'amarundi yo muri ico gihe. Haheze imyaka 2 yonyene ingurane itanzwe, i Bujumbura haciye hasinwa amasezerano yo kubaka uruganda rukora impuzu mu gisagara ca Bujumbura. Uru ruganda rwatanguye kubakwa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1976 rurangira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1980. Ari naho hari havutse uruganda rukomeye cyane i Bujumbura ruhingura impuzu rwitwa Kotebu. Ariko kandi uru ruganda rwitwa Kotebu ntigwigize rurokoka intambara y'abene gihugu. Kotebu haheze imyaka mike yaciye yugara, ariko kandi haza kugururwa irindi ryitwa Afritextile rizye mu izina rya Kotebu nyene, ariko iyo ryari rifise inkomoko muri Ile Maurice. Ariko imbere yuko uruganda rwa Kotebu rwugara rwari rwaramenyekanye cyane ko ari rwo ruganda rukora impuzu zikozwe mu ipampa nziza cyane gusumba izindi zose zo mu karere, ahubwo no kwisi yose, nko mu marushanwa y'impuzu zikoze mu ipampa yabereye i Madrid mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1982. Uburundi bwaje ku mwanya wa mbere buhiga ibindi bihugu vyose byo kwisi. Niba utavyumvise neza, Uburundi bwahize ibindi bihugu vyose byo kwisi buza ku mwanya wa mbere, bigizwemwo uruhara n'uruganda rwa Kotebu rwari rusanzwe ruhingura impuzu zo mu ipampa muri ico gihe. Ico gihe rero ayo mahiganwa aba, uruganda rwa Kotebu vyatumye rutana umudari w'inzahabu. Ariko kandi ico gihe abazungu bari barashinze urundi ruganda rwitwa Kojerko rukaba rwahingura ipampa. Uru ruganda rukaba rwari rufise akazi ko gufasha Kotebu. Abazungu rero muri uru ruganda rwa Kojerko bashoyemwo amafaranga menshi cyane kubera ko ipampa riva mu Burundi yari rifise inyuzi nziza cyane zisumba ahandi hose kw'isi. Iri shirahamwe rero Afritextile ni uruganda rukomeye cyane mu Burundi rukora amatisi, ibitenge n'ibindi bintu byinshi bitandukanye rijanye n'ivyambagwa, ndetse rigashorera no mu bindi bihugu bibanyi. Ariko rero nubwo agaciro k'iri shirahamwe rya Afritextile kataja ku mugaragaro, ariko rijya gutangura mu mwaka wa 2010 bivugwa ko ryatanguye rifise umutahe w'imiliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika. Afritextile rero ubu bikaba bikekwa ko rishobora kuba ryariyongereye ku rwego ruteye ubwoba kubera ko ubu risigaye rifise abakozi barenga 1400. Afritextile rero ni uruganda rukomeye cyane rukora impuzu mu gihugu cy'u Burundi, rukaba rufise inkomoko muri Ile Maurice. Uru ruganda rero Afritextile nk'uko twabigarutse ko akaba ari go rwaje ku mwanya w'umunani muri uru rutonde rwacu guno munsi. Tunibandaniriza ku mwanya w'indwi aho tuhasanga uruganda nago nyene rukomeye cyane rwitwa Minolac, mu yandi majambo bakunze kwita Minoterie de Grand Lac. Uru ni rumwe mu nganda za kera kandi zigikomeye cyane kuko uru ruganda Minolac ni rumwe mu nganda ziri mu Burundi rusanzwe ruhingura umwimbu ujanye n'ifarine hamwe n'ifu y'ibigori. Uru ruganda rero rukaba ari ruganda rwatanguye mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1980 hanyuma rwubakwa mu ntara ya Muramvya. Naho uru ruganda rwatanguye kubakwa mu gihumbi kimwe amajana 1980, ariko rwatanguye gukora hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe amajana 1990 n'umwaka w'ibihumbi 2000. Ico gihe rero uru ruganda rugitangura bivugwa ko uru ruganda rwahingura ifu y'ifarine hamwe n'ifu y'ibigori ingana n'itoni 10,000 ku munsi. Kandi ico gihe uru ruganda ngo rwari rufise isoko ikomeye cyane kubera ko nigo ruganda rwonyene rwahingura ifu y'ifarine ngaha mu Burundi. Ariko kandi ntivyatevye navyo nyene kuko mu kanya gato vyarahindutse igihe haza urundi ruganda rwitwa Azamu. Uru nago ni uruganda ruzi cyane rwo muri Tanzania.
Uru ruganda Azamu rwaje i Burundi hagati y'umwaka wa 2005 2013. Ico gihe rero rwatanguye kugira ubushobozi bunini cyane busumba ubwa Minolake, cyane cyane ko Azamu yo yari isanzwe izwi mu karere hafi ya kose muri Afrika. Ico gihe amasoko ya Minolake menshi yatanguye kugenda arabura, ariko mu mwaka wa 2014 Minolake yaciye yivyukiranya kuko yaciye ironka isoko ry'ishirahamwe WFB. Ico gihe rero Minolake yaciye itangura gukora ifu irimo intungamubiri, kandi yaciye ironka irindi soko rikomeye cyane naryo nyene ryitwa Gen. Guhera ico gihe rero Minolake yaciye igenda iratera imbere ku rwego rudasanzwe kubera ko yari irose amasoko akomeye cyane. Kugeza ubu rero Minolake iracafise uruhara rukomeye mu gutanga ifu ku bana bo mu mashure nk'abajya biga mu ma-interna, mu bitaro no muri bantaho nikora. Uru ruganda rero bivugwa ko ari urw'abigenga, Société Privée Burundaise, ariko kandi ngo rukaba rukorana na kompanyi z'Abahindi hamwe n'Abarabu. Bivugwa ko rero uru ruganda guhera mu mwaka wa 2017 winjize amafaranga y'inyungu ari hagati y'imiliyoni 7 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka. Ibi rero byose twavuze kuri uru ruganda akaba ari navyo bituma ruza ku mwanya w'indwi ku rutonde rwacu rw'amahinguriro akomeye cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Burundi. Tugiye ku mwanya wa gatandatu, ku mwanya wa gatandatu wacu turasanga uruganda rukomeye cyane nagwo nyene rwitwa Buseko, Burundi Cement Company. Uru ni uruganda ruhingura isima mu gihugu cy'u Burundi, rwashinzwe na nyakwigendera Tribert Rujugiro Ayabatwa. Mwibuke umwe nakubwiye muri BTC, Burundi Tobacco Company. Uyu numwe nakubwiye ko yabaye rurangiranwa mu guhingura amatabi yitwa Supermatch. Uyu mugabo yari yaragiriye umugisha mu gihugu cy'u Burundi kuva igihe yahunze ava mu gihugu cy'u Rwanda, ari nayo mpamvu mu Burundi ashobora kuba yarahubatse inganda zikomeye cyane. Uru ruganda rero rwa Buseko yagubatse mu mwaka wa 2008, ariko rwatanguye gukora neza na neza mu mwaka wa 2011. Uru ruganda rwatanguye rushora isima muri kano karere kose ko muri East Africa. Ico gihe uru ruganda rwa Buseko rwakora isima irenga itoni 34,500 ku mwaka. Mu mwaka wa 2014 Buseko yakora isima ingana na toni 100,500 ku mwaka. Iri hinguriro rero rya Buseko rigishingwa bivugwa ko ku mwaka ryinjiza amafaranga angana n'imiliyoni 34 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka. Ivyo rero birumvikana neza ko uru ruganda rwa Buseko ubu rwiyongereye cyane ku rwego rudasanzwe. Ubu akaba ari ruganda rukomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari nago ruganda rwaje mu mwanya wa gatandatu kuri uru rutonde rwacu rw'inganda zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Twihuta tuja no ku mwanya wa gatanu turaba uruganda ruhari. Ku mwanya wa gatanu rero reka turabire hamwe uruganda Azamu. Uru ruganda rwitwa Azamu rurakorera i Burundi, ariko kandi rufise inkomoko mu gihugu ca Tanzania. Uru ruganda rwitwa Azamu rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 975, rushingwa n'umugabo yitwa Said Salim Bakaresa. Uyu mugabo rero ni umugwizatunga akomeye cyane mu gihugu ca Tanzania, aravuga ntavugiwemo. Azamu rero ni uruganda rwavuye kure cyane, aho bivugwa ko rushobora kuba rwavuye mu kaborangeri gatoyi Salimu Bakaresa yari yarubatse, ariko inyuma y'imyaka myinshi haza kuvamwo ikintu gikomeye cyane, ariko ruganda rwitwa Azamu. Rukaba rusanzwe rukora ibintu bitandukanye. Aha twavugamwo ifu y'ifarine, ifu y'ibigori, imitobe, energy drinks, eka n'ibindi byinshi cyane. Kugeza ubu rero Azamu ikaba igiye ifise amashami atandukanye mu bihugu bitandukanye vyo muri Afrika, ariko kandi hakaba harimwo n'u Burundi. Azamu kandi yateye imbere ishora n'imitahe yayo mu vy'ubwikorezi, aha twavuga nk'amakamyo, amato, ariko kandi yashoye imitahe yayo no mu vyo kubaka amasoko, yashoye imitahe yayo kandi no mu bikoresho vy'ubwubatsi, mu burimyi n'ubworozi. Ariko mu Burundi ho yahageze mu mwaka wa 2010 ije guhingura ibijanye n'ifarine, ama energy drinks, malt n'ibindi vyinshi. Nyene ubwo ruganda rero rwa Azamu akaba ari n'umwe mu bagwizatunga ba mbere bakomeye ngaha muri Afrika, ariwe Said Salim Bakaresa. Ni nawe afise uru ruganda rwa Azamu mu Burundi, ari nago rwaje ku mwanya wa gatanu mu nganda zikomeye cyane ngaha mu Burundi. Tunibandaniza ku mwanya wa kane, aho tuhasanga uruganda rukomeye cyane nago nyene rwitwa Savonoro. Uru abeshi ndabizi neza ko muruzi no kundusha. Savonoro rero yashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 997, ishingwa mu gisagara ca Bujumbura n'umugabo w'umudagi yitwa Dieter Kunz. Uyu mugabo Dieter Kunz yarafise se wiwe yakora amasabuni. Iri zina rero rya Savonoro risobanura Savonnerie du Nord.
Savonoro rero yatanguye ikora amasabune yo koga hamwe no kumesa mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1998 niho yaciye itangura gukora n'amavuta yo guteka. Kugeza ubu rero uru ruganda rwa Savonoro rurongowe n'umuhungu wa Dieta Kunzi ariwe Mathias Kunzi. Uyu mugabo rero Mathias Kunzi ni nawe yaciye ateza imbere uru ruganda rwa Savonoro. Mu mwaka wa 2006 uru ruganda rwa Savonoro rwaguze amahegitari manini y'ibigazi, rwubaka n'amahinguriro manini yo guhinguriramwo amamesa bakayadandaza, nayo imise yoyo bakayikoramwo za sabune za Savonoro dusanzwe tuzi twese mu Burundi. Mu gihe ca COVID-19 UNICEF yagiranye amasezerano n'irishirahamwe rya Savonoro aho yabakoreye isabune y'ubururu hariko iyigurisha ku giciro kiri hasi cyane. Savonoro rero ifise ibice bibiri bihambaye, ifise igice cyo gukora ibikoresho vy'isuku, ikagira kandi n'igice cyo gukora amamesa yo kurya. Ikaba ifise abakozi bangana n'ibihumbi 200. Ibikorwa vyayo rero vyinshi ibidandaza mu gihugu cy'u Burundi, muri Kongo hamwe no muri Tanzania. Savonoro rero kugeza ubu tuvugana ifise amahegitare menshi angana n'amajana 8 y'ibigazi, ikagira n'amashami menshi hirya no hino agiye atandukanye. Kugeza ubu rero Savonoro irungika 20% vy'ivyo ikora vyose mu mahanga. Uruganda rero rwa Savonoro akaba ari uruganda rukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, ari nago rwaje ku mwanya wa 4 muri zinganda zikomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Tubandanije ku mwanya wa 3 turahasanga uruganda nagwo nyene rukomeye cyane. Ni uruganda ruzwi n'abantu benshi rwitwa Sosumo. Impamvu mvuze ko uru ruganda rukomeye cyane kandi ruzwi n'abantu benshi nuko iyo tutaza kurubona abenshi muri twebwe mu Barundi nta sukari twari kwigera duhonja. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1970 leta yari ifise umugambi wo kugabanya ibintu byose yinjiza bivuye hanze vyinjira mu gihugu cy'u Burundi harimo n'isukari. Mu mwaka rero w'igihumbi kimwe amajana 1970 bagize ubushakashatsi mu gice cya Moso mu ntara ya Rutana. Ico gihe ivyigwa vyerekanye ko mu gice cya Moso ibikaju vyohaba kubera ko isi yaho yari iryoshe. Ico gihe rero itariki 13 z'ukwezi kw'indwi mu gihumbi kimwe amajana 1982 niho hashingwa ishirahamwe Sosumo ku mugaragaro. Ariko rero mu kuyugurura iyi yari societe mixte, no kuvuga ngo yari ifise abanyamitahe bamwe bava mu mahanga, ariko na leta y'u Burundi ikaba yari ifisemwo imitahe. Ibikorwa vyo kubaka Sosumo vyatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1984 bihera mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1987. Uru ruganda rukomeye cyane rwaciye rutangura gukora mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1988 kugeza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Sosumo bivugwa ko yahingura itoni ibihumbi 25 ku mwaka. Ariko inyuma yaho kubera ibibazo vyagiye vyibonekeza muri urwo ruganda rwa Sosumo mu mwaka w'ibihumbi 2018 harigeze kuvugwa ko leta yariko iragira inama y'ukuntu yo kwinjizamwo abanyamitahe bigenga muri iyo societe. Ico gihe rero hari mu ntumbero yuko leta yosigara ifisemwo imitahe mike cyane muri Sosumo. Kugeza ubu rero Sosumo ni uruganda rukomeye cyane mu nganda zisanzwe ziri mu gihugu cy'u Burundi, ari nayo mpamvu uru ruganda rwaje ku mwanya wa 3 ku rutonde rw'inganda zisanzwe zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Kuri uyu mwanya wa 2 wacu turasanga uruganda nagwo nyene rukomeye cyane ruri mu Burundi rwitwa OTB. Uru ruganda rero ruramaze kumenyekana ku isi yose, haba imbere mu gihugu hamwe no hanze yacu kubera uburyohe bw'icyayi irishira hamwe risanzwe rihingura. Abanyoye icyayi cy'i Burundi bavuga ko ari icyayi gifise akanovera kidasanzwe utova gusanga hariho hose muri Afrika canke no ku isi yose. Uruganda rwa OTB rwashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971. Ariko dusubiye inyuma gato, uburimyi bw'icyayi mu Burundi bwari bwaramaze gushika imbere yuko bashinga iryo shirahamwe, kuko bwari bwazanwe n'ababirigi baje gukoroniza igihugu cy'u Burundi. Ababirigi rero bamaze kumva uburyohe bw'icyayi cera mu Burundi burenze cyane, niho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1960 baciye batangura gutera icyayi ku misozi ihanamye kugira ngo kizoze kirinjiza amafaranga mva mahanga mu gihugu cy'u Burundi. Batanguye kugitera aho bita Guteza, Gwegura, Itora, Jenda n'ahandi henshi mu bice by'igihugu cy'u Burundi hatandukanye. Nibwo rero itariki 30 z'ukwezi kw'icenda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1971 hashinzwe uru ruganda rwitwa OTB, Office d'Ité au Burundi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1981 OTB yabandanije yaguka cyane, ari nabwo yabandanije kwinjiza amafaranga mva makungu menshi mu gihugu cy'u Burundi.
Kuva ubu rero icayi conyene mu Burundi gishobora kwinjiza amadovize bivugwa ko yababa imiliyoni 10 z'amadolari y'abanyamerika ku mwaka umwe wonyene. Icayi rero cyo mu Burundi ngo gikunze gushorerwa mu Bwongereza, Pakistani, mu Buhinde, Maroc, Tunisia, Ubufaransa hamwe n'ibindi bihugu vyinshi vyo mu Burayi. Ngo icayi rero cyo mu Burundi kiraryoshe cyane, ngo ari naco gikunda kuza ku mwanya wa mbere mu bihugu vyo mu Burayi. OTB nayo isanzwe igihingura akaba ari nayo yaje ku mwanya wa kabiri muri uru rutonde rwacu rw'inganda zikomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. None ku mwanya wa mbere wibaza ko hari uruhe ruganda? Imbere yuko rero tuja ku mwanya wa mbere, banza wibuke gukora subscribe muri iyi channel yanyu kugira ngo utange intererano yawe kuri iyi YouTube channel ya Mahanga TV. Ku mwanya wa mbere rero turasanga uruganda rukomeye cyane kandi ruramvye gusumba izindi nganda zose zo mu Burundi twavuze. Uru ni Brarudi, Brasserie et Limonaderie du Burundi. Uru ni uruganda rukomeye cyane kandi bidashidikanywaho rukorera mu gisagara ca Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Uru ruganda ni rumwe mu nganda zikomeye cyane ziri mu Burundi rusanzwe rukorera mu gihugu cy'u Burundi. Mu bisanzwe muri uru ruganda rwa Brarudi, Heineken niyo ifisemwo imigabane myinshi cyane kubera ko Heineken isanzwe ifisemwo imigabane ingana na 70% vy'imigabane yose ya Brarudi, mu gihe leta y'u Burundi yoyo isanzwe ifise 30% vy'imigabane yose ya Brarudi. Nkuko vyumvise rero, Heineken niyo ya mbere ifise imigabane myinshi muri Brarudi. Mu bisanzwe Heineken ni company yamenyekanye cyane mu guhingura inzoga nyinshi z'ubwoko butandukanye, ariko cyane cyane nk'iyo twamenye ibisanzwe iri no mu cupa ry'akatsi kabisi yanditse ko Heineken. Iyi sosiyete ya Heineken ikaba isanzwe ikomoka mu gihugu cy'u Buholande mu mwaka w'1964, ikaba yashinzwe n'umugabo yitwa Gerard Adrian Heineken. Kugeza iki gihe rero uru ruganda rwagumye ari urw'umuryango w'aba Heineken. Tugarutse rero kuri Brarudi, rwashinzwe mu Burundi mu mwaka w'1955 rushinzwe n'abakoroni b'Ababirigi. Brarudi rero ni uruganda rumwe mu nganda zari zikomeye ico gihe mu zasinzwe imbere yuko Uburundi bwikukira. Brarudi rero isanzwe ihingura inzoga z'ubwoko bwose, zaba izambiye n'izitambiye. Aha twovuga nka Primus, Amstel hamwe na Heineken yatanguye guhingurwa muri iyo sosiyete mu mwaka w'2014. Uru ruganda kandi rwa Brarudi rusanzwe ruhingura Coca-Cola, Vitaro n'ibindi binyobwa vyinshi cyane bitandukanye, ariko cyane cyane ibinyobwa bikunzwe cyane muri aka karere. Mu Burundi rero Brarudi niyo yinjiza amafaranga menshi cyane ugereranije n'izindi nganda zose ziri mu Burundi. Brarudi rero ikaba ifise akamaro gakomeye cyane cyane ku butunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Uru ruganda rero rukomeye rwa Brarudi nigo rurangije ikiganiro cyacu cy'uno munsi, ariko imbere yuko ndagusezera nagira ndakwipfurize kuroranirwa mu vyawe no mu bawe. Hanyuma kandi jewe nitwa Abel Biringimana, nk'ibisanzwe kadasobwa mu vyanditse muri dictionnaire. Ubumenyi no kubasiriduwe nivyo ndakwipfurije kubaho ufise muri iyi si ya rurema. Imana iguha umugisha.